no ariko uyu si umugore none umugore wanje man sawa wari uzi ko dukundanye n'umugore wanje kwe none kuyagisha umuntu si ibintu biri simple kweri rasa oya rekana n'umugore wanje man rekana manzurinde n'umugore wawe nje n'umugore wanje none abantu nunyembe bro oya reka genda hariya ariko none reka bayage kwanza twumve basi kibagenzi kimugenzi wifuza iki wewe mu aka kanya njewe andekera umugore wanje none umugore wanje twara mu sawa namuretse hari so ndamuretse hana kuza utora ivyo utora hari ubona koze ku mugore rega izo koyeho basi wora mukoye miliyoni zinga wankoye miliyoni ne warankoye gisigura cyangwa imbwa yo mu rupangu imbwa yo mu rupangu ndakenda ma oya inge basirega hari igihe usanganye na kimwe nibiki wewe na kerega we nimba tampe tufise abandi barazifise iranyene ndakese sigisabo kwerira mwene wacu kanitafuta ndakese yewe gaye none ujya muntu nibiki mwebwe Bikira Maria na Yosefu ujya muhungu arameze neza sane arasekereje arise wumubona gute hauna vitu ibitu vy'ibi hauna vitu nta bitu apana hauna vitu ibitunguru hauna vitu sawa arise je ujya muhungu ndamubonye cye numva ndamukunze hari akanya nimwe amaze gutangura kwa dukundanye ucume bakweri umebe wewe uri kigugu mu mutwe nakubwiye ngo naguhebe nyene wambaye shuraba ningene yari yambaye none ivyo ni wowe usige wambara zabigora kunya umuntu w'umugabo urazi nayiguze kama una raba banzuri wewe uzi bihumbi nayiguze nabura igugwa 35 hewe banzurabe banza umbe wiheje kijya kirato cyo jya muhungu none kijya yari yambaye kiranga wiheje kijya kirato ico wachiyoje kijya kirato wiheje jya pana kwanza yari yambaye none ujaje ko nagukora ujya yaragukora wihangana yewe bazogusubiza ntabwo nkora Allo nta makuru afise bazogusubiza bansubiza gute kandi je narakora mbonye ubu igipatane ubungu bwose bwubuza bwiparatura zijya honyene zijya mu turazi zijya mu yari yambaye none mu bawe myunda zotwabwa abajya ruguru Gaspar yamutira yareka ivyo je ntibindaba nakunze ukunda uri bagibiye twacanyemwo uciye utorana n'ujya ivyo bihe biragoye byari biriya nyene babakobwa bubu nimwibu ariko je sindabitahura neza bijya bintu yaduhuhiye ko mwe mwabibonye ga navyo twabonye jewe nta nivyo nigeze mbona vy'imiti reka kubeshera umuhungu kubera twamukunze reka kumubeshera ujya koresha imiti keza abahungu barakazi mu masite umungu wese umudemu wose bavuganye bapfa jenge tugende kwikorera akazi kiwacu rekane n'uyo shaka reka ujya koresha kwera uciye umeba kwe anje uramevye mwene wacu yesi yaheze urabona kwera ima ujya mudemu naramukunze ndagenda namukwa iwabo none urabarampemukiye wari umaze gutanga inkwano nayo nararishe byose naheze sinda ntiwigeze kumufatana umugenzi wawe bariko ujya mutipe nyene uratanga inkwano umuntu wafashe bariko bara none ko yaciye nyereka yuko vyaheze mbona umenga ni sawa twasabanye ibigongwe utahura ikintu kimwe iyi ni si ya nyuma mwene wacu igeze habi ni ngorane ni ya nyuma vre ndabibonye kandi ndavyiboneye uravyiboneye burya imiti wewe wabonye ko yakoresheje imiti guys mumeze gute meze fresh muri bien je meze good meze neza kabisa ndashima Imana rero uno munsi kandi ndasuye guhura kandi nababigeme na wa mutipe inyuma yo kwandikira amasezerano n'ibiki ureva biragenda biragaruka rero ubu basigaye barabagenzi ubu je nabonye byasigaye bibereye abagenzi mbe ubu musige mubahehega right musige mubahe ubu kumuzinda hari kumwana vuyare maramba hariya
kwa tumaze imizi twaravuye turi gutembera ku muzinda ku muzinda iyo musigaye muba rero nyizi naho ubu ni mu maramvya ariko mu ino nta kintu kimwe mu nzu gihari ni nko mu wese ibintu byose yaratwaye ujya nagakopo ubu ubagaka mufite nagakopo ko gusobamo mu ijoro gusa akotu nako nyene umenga sinzi koko bakahari ambo Ange gute no ni poa umeze neza ndashima ko Ange cyo munsi wari uberewe uno munsi cyane nazazi yaciye aziba wa muti oya nene rega sino kwama mu mpuzi ni nabi kwanza oya je numvise udugize kandi nzaroma ngo ngira ati none ni siripe cyangwa ni suti igize isuti basigaye bazambarira ino muntu ze muri nyina by'abakobwa ntobizi amakuru iminsi rero ni meza buke ego namwe mwameze urindire mushyire mu gasho wa mutipe ukwezi guheze mbe uhasigaye iminsi ngahe sha umwarura ku arasigaye nk'imisi indwi ujya nyene mbona wapi kwere twaramuhebeye ni umuntu w'umuhimbiri kujya nyene twaciye tubona ata mpamvu yo kumwiruka ko ahubwo ko twivye ataduciye amaboko twaciye tuvuga ati reka tumuhebere ubundi ikidahura n'imisozi abantu barahura turashaka kuzohurira ahandi hantu tudahuriye muri bijya gusa ego mambo vipi sasa poa tu mbe uyu niwe ko muratukana ngo uza muko mutwara nagirisi bishagaisha biro shapita byahejejwe ni iki twabonye ata mpamvu yo guma dushwana n'uburyo mugabo we nawe gute nawe mwaravanye byagenze ubwo twaravanye Imana nagize niko nasanze ndafise inda yiwe ure ntando cyangwa we ntuvyara amaguhomora misi yose sima yutama nimbari farasi akuba mimba kwa masitandeze ambo light ibishasha rero bimeze gute rero shasha no kuri turashima bwana turashima gushima Imana tujya mu tipe yaradukoreye ko kabisa mbe ubu ageze he sinzi vraiment badakubesha baza manager nari mukiyaga we nene tukiyaga twarahebanye nani twarahebanye burundu nabonye ko atamungu arimo ubu nkundaye n'umuhungu Dubai Dubai rega no mu gasozo hariyo Dubai yo gasozo hari Dubai hariya ku Musaga ni Dubai yo ngaha nyene mukire ku rucubona we ntuhaja hari Dubai hajayo ubu migena nimeze gute none Angela ndambo twebwe twe narise twe vraiment ubu tumeze neza ego babonye gushwana ataco bimaze cyaduhitamo ku bantu ko ego ariko anje nange ndawusaba ikigungo ko narakosheje urantu atupita kazi wiha amahoro bijya nyene ni ibintu bishika wewe warashoye kubuvugira urya musheri wawe ugira ngo turamwanka kumbe hajya ntitwamwanka twaza dusaba ivyacu gusa kari mwabiri yakuya yego bonye twabonye nta mpamvu yo kuguma turiko turashwana tugiranira inzigo z'akazikira yoji chema ni mu kiganiro turiko turakora ndaki Keira boy fresh erega mani haje umuntu abari mu biharuro byinshi kurengana abari mu biyashu nibiki wewe nibiki ko yibebe kugaya nuyu ngo yaravyigize turaho Keira boy ndasana none ndavyisanzemo nyene naza ntenga mwarenze ariko aratwenganye tukimya kimya ndabona fresh we tubandanye rero umaze kimeze gute kimeze erega mani niyo mpeta none kuko ushaka kuyaga no murazina rega kuyaga Keira boy safi atanga imiti wa mugabo iyo ni imiti pepo wa mitinye indao bari mitinye Keira boy kura tubatiza mu izina rya Isa fresh none kimeze neza hajya bitogota usu umugore Angel marayika ashaka kumbaza ranze izina rya hama namwe mwitwa gute
kubera iki mudashaka nishimye kubabona Yes, none ukara umugore wanje dukundanye ivyo navyo nibi. none rega none kugerana n'umuntu uzi neza ibintu bisanzwe None ivyo mugomba muje mu navyo nibi. namwe mitwa no ariko uyu si umugore None umugore wanje man. Sawa. Wari uzi ko dukundanye uri umugore wanje kwe. none none kuyagisha umuntu si ibintu biri simple Kweri rasa oya rekana n'umugore wanje man rekana. manzurinde n'umugore wawe Nje n'umugore wanje. None wa nunyeme. bro Oya reka genda. Genda hariya. ariko Mwana umugore ndayizi. none reka bayage kwanza twumve basi kibagenzi kimugenzi Yaga. wifuza iki wewe mu aka kanya Njewe andekera umugore ushaka wanje. amafaranga wewe None umugore wanje twaramurondera. sawa namuretse Eh? sawa namuretse hari so ndamuretse Pana kuza Hariho nakoze. utora ivyo utora hariho nakoze ku mugore wawe rega izo waramukoye hoho basi waramukoye imiliyoni zinga. wankoye miliyoni ne warankoye gisigura cyangwa imbwa yo mu rupangu Imbwa yo mu rupangu. ndakenda ma Oya. Tugani. Oya. hinge basi rega hari igihe usanga nyina nakamwe nta kimwe nibiki wewe nta nakerega we nimba tampe tufise abandi barazifise shiranyene ndakese sigisabo Kwerira. mwene wacu kanitafuta ndakesi bye yewe gaye None ujya muntu nibiki mwebwe. bikira mariya na yosefu ya muhungu arameze neza Dore asa wese neza arasekereje arise wumubona gute Hauna vitu. Ibitu vy'ibi. Hauna vitu. nta bitu apana Hauna ibito vitu. ibitunguru Hauna vitu. Eh. Sawa. arise jewe ujya muhungu ndamubonye cyane numva ndamukunze Namukunze frame. Cyane mbana hari akanya nimwe amaze gutangura Kwa dukundanye. Ucume bakweri umebe. wewe uri kigugu mu mutwe nakubwiye ngo naguhebe Kweri umebe. Nyene wambaye. Shuraba ningene yari yambaye. None ivyo ni wowe usigaye wambara zabigora kunya umuntu w'umugabo Urazi nayiguze. Kama una raba banzura wewe uzi ibihumbi Nayiguze nabura igugwa 35. hewe Mille raba dolari. banzurabe banza umbe wiheje kija kirato cyo jya muhungu None ikije yari yambaye kiranga. wiheje kija kirato ico Eh? wachiheje kija kirato None kirato. wiheje ijya pana kwanza yari Kiraruta iki? yambaye None ujaje ko nagukora ujya yaragukora. wihangane Yewe bazogusubiza. Ntabwo nkora. allo nta makuru afise Bazogusubiza. Bansubiza gute kandi je narakora. Mbonye Mbonye igipatane ubuhungu bwose buza bwiparatura. Zijya honyene zijya mu turazi zijya mu yari yambaye. none mu bawe nyunda zotwabya abajya haruguru. Gaspar. yamutira yareka ivyo je ntibindaba nakunze Ukunda? Uri bagiye twacanyemwo uciye utorana n'ujya. Ivyo bihe biragoye. Ivyo bihe byari biragoye. biriya nyene Abakobwa bubu nimwibu. ariko je sindabitahura neza bijya bintu yaduhuhiye ko mwe mwabibonye ga Navyo twabonye. jewe nta nibyo nigeze mbona Vy'imiti Reka kububeshera umuhungu kubera twamukunze. Reka kububeshera. ujya koresha imiti keza abahungu barakazi mu masite. Umungu wese umudemu wose bavuganye bapfa gukora. jenge tugende kwikorera akazi kiwacu rekane n'uyo shaka ndakira Reka ujya koresha kwera uciye umeba kwe. Anje uramevye. mwene wacu yesi yaheze Urabona kwera ima. yesi yaheze Ujya mudemu naramukunze ndagenda namukwa iwabo none urabarampemukiye. wari umaze gutanga inkwano Inkwano nari nararishe byose naheje naheje. uya ntiwigeze kumufatana umugenzi wawe bariko Ujya mutipe nyene uratanga inkwano uratanga inkwano umuntu wafashe bariko bara none ko yaciye nyereka yuko vyaheze mbona umenga ni sawa twasabanye ibigongwe. utahura ikintu kimwe iyi ni si ya nyuma mwene wacu Igeze habi ni ngorane. Ni ya nyuma vre. Ndabibonye kandi ndavyiboneye. uravyiboneye burya imiti Wewe wabonye ko yakoresheje imiti nawe wari wabibonye. ndavyemeza imiti irabaho Kega hungu barakavuga cyane. irya mpeta yaguma imbuna Mbonye ikorokera ngaho. acagira nk'imbwa nka Rero burya naho byasesekeye bya biboro byose. impeta yagira ngo Nanje nzorondera imiti. uzorondera imiti yo kujya ba Kugira acagaru. atagicagana kebwo ni ndaya wewe urondera imiti ku ndaya nawe ubatama ku office we ni wamufashe bariko ramufyata Ntabwo cyunyibutse. Reka ko bimwibutse. cubiheba burundu
none abantu be bari bazi ko umushinga wa bakubwira ati abantu bari zikora umushinga ngoje ico no babwira vrema no kuri umanya nino sana cyo mushiro wanje yamemukiye kandi yamemukiye izuba ari yantaye aragenda naye namugoye bati oya gumiza ko nikozuka oya uwo muntu yoba ntaye mu muriro vuba uravye etape ya mbere ingene vyagenze n'ubu ngene isubiriye agaca yengera abantu bombanura ariko no subira nkabandanya wara bantaye mu muriro urazi ntawe utamurira aho kandi igiti gikora mu jisho gikora mu jisho kabiri bakiri kanje urura muheje nawe buri muntu yoteroke kandi umugabo ntatinya ishyamba ariko atinya ico bagize ico barihuriye n'umugani w'ikirundi yego bifese aho kwigisha oya uwo n'umugani nakuze n'umuntu cyese ndatura ubwenge yakoresheje amadawa yamita yo yisa n'izindi meta nama mbona ibyo mutubagenda munsi kama gakoresha amadawa na oya ntavyo wari umumenyereye kuzerigize rero n'umukobwa yigeze umukobwa yigeze yego bari bapfuye kikaba umva ni kera umva ujya mu kintu n'umusitari nyine mu sigere kintu ariko kiri umusitari mu zigakoko none bajya bademba zose batwara bose cyangwa ibigenda ndazi nakaraya ariko biba tujya mu ngamo twaye yitwa gute abatwa keira boye keira boye niko yitwa nani vuga mu izina uru nyatari abo turante bademu bari yumara kwe bademu bagi ariko jenzo murondera gazi jenzo murondera byo mutipe ariko bire bintu by'imiti kuko akora ko vyo bari cyangwa imbaze no kupeta inzava mu mirango n'abana ndamubaze kujye yirigeze kugwana cyane ndavyibuka n'umutipe bahora bapfa umudemu Costa apana Costa hari umutipe bigeze kugwana bapfa umudemu kera umuntu uze mu buhinyuza kera nkiri kwa Kesi baragwana mu nzu mani barakomerekanya urumva niko yamare niko ameze guys bye bye ini link aklene alu ciao ndabakunda cyane bye bye